yabaye yifotoye amafoto agashira ku marezo agashira kuri za Facebook yerekana kadakari hejuru les femmes muri enceinte. Si vyiza gufotora inda yawe mu gihe uri enceinte uposting. Ushaka ko warabikoze ukabona ko nta cyabaye ariko ntuzobandanye ubikora kuko ni bibi. Hajya imbuga aba bari ko barakuraba ubuzi objectif y'abantu bose bakuraba kandi nubuzi ko abantu bose bishimiye yuko wewe uba ufise iyo mbanya. Ateshe n'abantu muhura mu buzima iyo uhuye n'umuntu banza umugeko do please umusengere kuko abantu benshi muri kino gihe ushagura n'umuntu kabona ko ari umuntu ari normal ariko ugasanga n'umuntu si umuntu ahubwo ni umwuka mubi uvuye mu isi y'umwijima cyangwa ugasanga n'abandi bantu kuko abantu muri no misi bagendera mu bintu byinshi bitandukanye kuko haje umuntu ari enceinte no muri monde spirituel isi y'umwijima ni ibintu bibiri bironderana. Isi y'umwijima n'umugore afisinda ababebe bari mu nda na sacrifice kenshi isi y'umwijima ibikeneye. Niyo mpamvu ubona abantu benshi yari kwibaruka neza mugagapfira kuri maternité agapfa ariko atera igise. Wowe ukimvira ngo nishaka ry'Imana canke nibiki kumugasanga umudamu yaramaze kwabugwa mu isi y'umwijima ugasanga umudamu arapfuye n'umwana arapfuye cyangwa akaja kwibaruka umwana agapfa cyangwa ugasanga umwana apfuye akiri mu nda cyangwa ugasanga agize fausse couche uko atwarinda niko zivamo femme qui sont enceintes kujya kuntu mufasha abantu baje kubasaba amahera ubonye umuntu yicaye kibarabara ameze n'afise ubuzima bubi ugasanga ufasha amahera yawe ari mu mufuko uramuhaye. Guys, ntuzi ujya muntu uhaye uwariwe. Hari abantu benshi bahawe misi yo kuza ngaha ku isi kugira ngo batange ibitambo akaza ari umuntu ari side ya papa side ya mama. Wowe ugifata amafaranga ukamuhereza deje y'amafaranga umuhaye uri umumama wibungenza ahinduka amaraso ujya mwana ari mu nda ntakuraramwo ugira fausse couche. Ibyo nibanga ronda bibiye nambuzi kufisinda ukabona umuntu ashonje agusabye ubufasha mufata uko kumutware kuri restaurant umugurira ivyo kurya aje ahage amafaranga bari we uriha kirazira gukura amafaranga mu mufuko ngo muhereze. Bonjour, bonsoir, ça va? Murameze neza abariko murankurikirana mwese harimwe ababone n'abatarababone. Ni Bella shaka kuri micro za Ray TV. Rikanda kwifuriza kugira ibihe byiza aho herereye na mutarakanda subscribe urindiriye iki kanda subscribe ugire like ongere kandi ugire partage kuno nkuru nyigisho ngoma ndagushikirize. Uno munsi turi jeudi no munsi w'inkuru nyigisho. Ushaka kuba uri mu kibazo ushaka kumerewe nabi ndagusavye wihangane c'est la vie qui change n'ibihe bigenda birahindagurika gusa ariko ibintu vyose biraheza bikagenda neza kandi namburi mu bihe vyiza naho nyene wibuke gushima Imana kandi ubisangire n'abandi. Uno munsi yo nagutegura inkuru nyigisho ifise inyigisho ikomeye cyane. Les mamans, les mariés, abantu baba mama bari enceinte, abantu baba mama bari mu ngo zabo, aba jeune mariés cyangwa se n'aba papa ndabasavye mufate agatebe mwicare kugira ngo mukurikirane ino nkuru ni yanyu kandi ndazi yuko za kubakorako. Nubwo navuze aba mariés cyangwa abari mu ngo n'abandi bose bari mu bundi buzima busanzwe nabo nyene ino nkuru iraza kugira ico ibasigiye. Inkuru ya nyigisho ni inkuru y'umwigeme yitwa Fatima. Fatima yari umwigeme yakuze mu buzima bubaye muhiri wabo aca akundana n'umuhungu umusore barakundana birashuha kwishuri yariwe nawe abavyeyi bose bari babizi yuko bakundanye. Fatima yari mu rukundo rumwe rudasanzwe abiwabo bari bazi ko Fatima afise umuntu bakundanye ariko Fatima ntabwo yigeze yitaho cyane kumenya ivyo umuhungu kujya ukundana n'umuntu utamuzi ngo umenye neza na neza uyu muhungu n'umuntu ki iwabo bimeze gute abiwabo ahavuka umuryango wiwe ufise amateka ameze gute. Rero niho Fatima umuhungu barakundana kandi biragira kure. Murabizi ko mu rukundo havuga amajambo menshi pour les fiancés abariko murayishanya murabizi ubawumva umuntu mukundana wona musezerana yuko isi uzoyimuha ubawumva yuko ikintu cyose gishobora kumuha umunezero wokimusezerana kukimuha ariko akenshi imvugo ntijana n'ingiro. Rero nshaka ndagushikiriza no nkuru kugira ngo uze gukuramo leçon morale igire ikigushikirije kuko niyo objectif dufise ku nkuru nyigisho. Ubuzima busanzwe tububayemwo kandi hari benshi zubaka hari benshi tubona yuko bakunda inkuru nyigisho kandi baba bayiteze. Niyo mpamvu rero nanje nahengesho kubarondera inkuru zijya no hino z'ibintu vyagiye biba ibintu biba biri vrai. Rero umukobwa wacu Fatima akundana n'uyo muhungu baragera kure. Murazi ko mu rukundo haba vyinshi
hari igihe ugira ugasanga umuhungu mukundanye mwamaze kugera kure, mwamaze kugira mu by'imibonano mpuzabitsina, nawe rero Fatima byaramushikiye. Umuhungu barakundana kugeza naho Fatima bagira ku ntambwe yo kubonana n'uyo muhungu, barahuza ibitsina, maze inyuma y'iminsi mikeya Fatima atangura kumva impinduka. Murabizi ko iyo uteye ikigori, imbuto y'ikigori atari ikigori ngira caboze canke gitegezwa kumera, gitegezwa kwama kikaduga. Niho rero nawe inyuma y'ivyo vyose yahavuye asama imbanyi, aratwara inda. Amaze kubona yuko ubuzima bwahindutse, agenda gupima. Fatima asanga afise inda. Amaze gusanga afise inda, niho kuca telefone aho mukunzi wiwe aramubwira ati mukundwa, je uko biri kose ubuzima bwahindutse, kandi ibipimo nagize bambwiye yuko vyerekanye yuko nibungenze muri no mwanya n'isaha. Umuhungu akivyumva yavyakiye nabi cyane. We Fatima kubw'urukundo bari bafitaniye, yarazi ko umuhungu akivyumva iza kuba ari fete au village, yarazi ko aza kuvyakira neza bimunyure, ariko jamais umuhungu ntabwo yigeze avyakira neza ngo afise inda canke ko si yari objectif yiwe. Attention mu bantu muri en relation, muze mugira ubwenge, mumenye objectif y'umuntu muri kumwe. Hajya umuntu uramwiga kandi ukamwiga n'ubwenge, ntutwagwe n'ama emotion aragukoresha amakosa. Ifoke nambugiye mu kintu ugende capacité y'ubwonko bwawe ugende uyikoreye uyidepose, kugira ngo niba wa mu kintu uzomenye ukuntu uciyumvira ko n'ukuntu urefreshisa. Fatima rero amaze kubwira umuhungu ko afise inda, abona umuhungu avyakiye nabi, gerageza kumwihakana, avuga ati je nanda naguteye, twegi iwacu ntidutera inda. Sinzi ko maze kumva namwe ama histoire nkayo, kumva umuhungu yarateye inda akacabwira umukobwa ngo iwabo ntibatera inda, avuga ati je simvyara. Rero nabo nyene Fatima byamugendekeye nkuko. Umuhungu ikintu yakoze yaciye afata akayira arahunga. Fatima atangura ubuzima butameze neza, iwabo barabimenya yuko afise inda, ariko abavyeyi kubera impuhwe baravuga ati nta kundi vyabaye, uyu mwana ntabwo twoca tumuta canke se tumuhibarabara, ariko nawe ategezwa kubona yuko ivyo yakoze agatwagwa n'ama emotion atari vyiza. Ariko babona amenga umuhungu umenga ari serieux, kuko hari abantu bivanta ugasanga mu majambo avuga n'umuntu ushaka kubona amenga n'umuntu muzima, kumbe n'ikiwerewere cigendera. Rero Fatima niho ariko arakoresha izi mbuga za Facebook, basha attention ukuntu imbuga muzikoresha. Reka akoresha za Facebook, acahura n'umuntu haramubwira ko amukunda. Rero Fatima arimvira ati mbega ndamubwira yuko mfise inda. Ico gihe inda yiwe yari mu kwezi kumwe n'amayinga makeya. Arimvira ati mbega ndamubwira yuko mfise inda, mbega ni ntabimubwira ko inda ari nteranje imbere, bizoca bigenda gute mu nyuma niyamenya yuko ndi enceinte kandi iyo nda nayitewe n'undi muntu. Niyo rero inda imaze gukwiza 2 mois, uyo muhungu agerageza kumuba hafi, akamuha care, akamubwira ko amukunda, akamubwira yuko ari ready ku kintu cyaco cyose cyo mushikira mu buzima. Fatima ati ndaronse. Niho rero indigeze muri 2 mois ashabwira wa muhungu ati sheri wanje uko biri kose ndibungenze. Uribungenze vyagenze gute? Fatima mugira ku muriri ido nido ukuntu vyagenze kugira ngo atwari iyo nda. Umuhungu icamutangaje Fatima ukuntu yavyakiriye ibisanzwe, ambwira ati ico ahubwo ni vyiza umwana n'umugisha, kandi mugenda gukunda ntandagukunda ngo nkwankira wawe, je nzokwitaho, nzokuba hafi, nzogukorera buri kimwe cyose umumama cyangwa se umudamu yifuza ko umugabo wiwe yomukorera. Nzoba mpari ku bwawe, intambwe uzotera, icyo uzohonyeramo cyose ntago nzigera ndaguta, kandi uzoshima Imana yuko waronse umugabo muzima. Fatima biramunezereza, umuhungu akamurungikira amafaranga atagira ukwangana, akamuba hafi ukuri kwamye. Fatima nawe akanya nakanya inda uko yatera imbere yabaye yifotoye amafoto agashira ku marezo, agashira kuri za Facebook yerekana kadakari hejuru. Les femmes muri enceinte, si vyiza gufotora inda yawe mu gihe uri enceinte uposting, ushaka ko warabikoze ukabona ko nta cyabaye, ariko ntuzobandanye ubikora kuko ni bibi. Hajya imbuga aba bari ko barakuraba, ubuzi objectif y'abantu bose bakuraba, kandi n'ubuzi ko abantu bose bishimiye yuko wewe uba ufise iyo mbanye. Hariho monde spirituel, hariho monde isi y'umwijima. Iyo si y'umwijima irakora, abantu muhurira bose ku mbuga ntibaze ko abari abantu bari normal. Iyo n'abantu muhurira ku mbuga ugasanga na mashetani canke se n'abantu bava mu isi y'umwijima, ariko udashaka kubitora kuko ubona yuko muyaga nk'umuntu. Rero mu gihe uzi yuko uri enceinte, gerageza guhisha ivyawe.
gerageza kugira ibanga. Ushaka ko warabikoze ariko ntuzobandanye kuko ntabwo ari vyiza. Ejo canke hirya y'ejo ushaka kubona ingaruka. Tubandanye na Fatima. Fatima rero uko inda yatera imbere niko yifotora agashira ku marezo. Ndagushima Mana ukuntu uwantaye yarantaye ariko ubumeze neza. Ibintu nk'ivyo c'est bien ngo partage bonheur yawe n'abandi bantu, ariko kuri ka yimbanyi uri enceinte udoze kwanza ushiraho frein, ubanze kwanza wiyumvira. Uwo mugabo yaragerageza kumuha amafaranga igipimo cyose uzi ngira kizimvye cyo gukorera imbanyi. Fatima yaragikoresheje kuko umuhungu yaramuha amafaranga menshi atagira uko nkana, kandi uyo muhungu yari umunyamahanga, ntabwo yari umuhungu w'igihugu Fatima yabamo. Niho rero inda irakura igeze mu mezi 6 aragira ecography asanga nakana kagahungu. Murazi ko ecography umenya uye sexe y'umwana nyuma y'amezi 5 wibungenza. Acha arabwira umusheri we ati jemeze ukuntu Fatima yari yishimye, yabona yuko akunzwe kuko umuntu akwita ufise inda y'undi muntu, nawe ushobora ko ama emotion yagutwara ukashobona yuko uyo muntu ari umuntu asigura isi yose kubgawe. Wa mugabo ashirambwiye ati mwiza wanje jewe rero mbona noza hiyo, fise gahunda yo gushika hiyo, ndashaka yuko tuzomarana umwanya tukisanzura nk'abakundanye. Fatima ariyumvira bivaye n'ivyo yamukoreye, yabonye ko ntacyo buza yuko babonana n'uyo mugabo canke se amarana umwanya wo kwishima bakanezererwa na n'uyo musore. Fatima ntiyayengeshanye kumwemerera, avuga ati jewe nta kibazo, atuzomenyesha umwanya n'umwanya uzoshikira. Aramurungikira amafaranga, afata maison de passage arayiriha, inzu nziza cyane uyo mufiance we azoshikiramwo. Aramutegurira kira kintu, umuhungu arashika. Amaze gushika ati wow umugore wanje. Bagiranye ibihe vyiza kuko Fatima yarabona neza ko uyo muhungu amukunda. Uwe ubwiwe yiyumvisha yuko uyo muhungu ashobora no kumupfira akemera gupfa kubwiwe, ariko réellement ntiyarazi ico uyo muhungu agamije. Niyo ndababwira ateshe n'abantu muhura mu buzima, iyo uhuye n'umuntu banza umugeko de plus umusengere, kuko abantu benshi muri kino gihe ushagura n'umuntu kabona ko ari umuntu ari normal, ariko ugasanga n'umuntu si umuntu ahubwo ni umwuka mubi uvuye mu isi y'umwijima. Cyangwa ugasanga n'abandi bantu, kuko abantu muri no misi bagendera mu bintu byinshi bitandukanye. Rero Fatima igihe cyose uyu mufiance we bari kumwe bicaye yaragerageza kumuha amabizu, ariko ntibari bwagere gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko chaque fois igihe cyose amukoze kuri kumbanyi, amukoze kunda, Fatima yacafatwa n'itiro agasinzira, akaza kwikangura bukeye. Kandi yikanguye akikangura yumva ababara munda, akikangura yumva douleur munda, akiyumvira ati mbega izi douleur ziko zirava kuki? Ntago zari douleur ziri grave vuga ati n'ububabare bukabije cyane, oya. Ariko igihe cyose yikanguye yarumva yuko changement mu mubiri wiwe, yarumva yuko munda bitameze neza. Kandi igihe cyose uyo mugabo yama yamukoze kumbanyi, modele yo kumukaresa akamukora kumbanyi, agitangura kumukora kumbanyi, Fatima yacha yumva itiro akisanga yamaze gusinzira. Niho kumusugira 3 bamaranye muri iyo maison de passage. Umuhungu arambwiye ati rero wanje ko biri kose ndumva jewe kwifunga vyananiye, numva ndagukeneye, numva ndagushaka, muri make uko babivuga ati numva ndagushaka. Fatima nawe amaze kwibuka ivyo yamukoreye, ntabwo yari afise amahitamo yo kuvuga ati oya, kuko yavuga ati uyu muntu yari nzangwa ko fisi nda yundi muntu niwe muntu wa mbere ankunda kuri ino si, kuko abandi bose azi kutwahinda uri umukobwa uboneka nk'igicigwa muri societe. Abantu bose bavuga tujya umukobwa yari yandaritse, abantu bose babona ko kumenga wamenje, ubona ko uri umusambanyi wewe go hejuru, urumva. Ariko Fatima yavuze ati uyu mwana ntegereza kumuvyara shira no gukura mwinda. Fatima rero uyo munsi ugira 3 barabonana. Mumva impamvu uyo muhungu yagize code umunsi wa mbere ntibabonane n'uwa kabiri, akamusaba yuko babonana ku munsi ugira 3. Bamaze rero kubonana birijana, yaciye amarindi minsi 4 yose babikora babonana. Kandi igihe cyose babonanye cyangwa mukoze kunda, yarumva yuko hariyo changement, yarumva yuko hari ikintu munda, yarumva nyine utuntu tutudulere ariko bitarengeje ku buryo yoja kwa muganga, ariko yarumva yuko hariho changement. Kandi uyo mwanya wose yamukorako umwana yarateragira, yarabuja munda. Rero uyo muhungu umunsi ugirindwi acavuga ati sheri wanje ngo masubira inyuma, reka ndagusigira amafaranga azogufasha kugira ngo wiyiteho.
umuhungu acamusigira amafaranga angana n'umuriyoni ayasigira nde Fatima. Akiyasigira Fatima yarishimye avuze ati ibisigaye uzonterefone genda ugura ubuntu buto buto ushaka kugufasha bw'umwana, ibisigaye navyo tuzovugana uzozuramenyesha nzokuba hafi nkuko sanzwe ndabikora. Fatima kubera ukuntu bari babanye ntabwo yari kwimvira ngo iyo bari arnaque cyangwa avuga ati uyu muntu azomimukira, ko yavuga ati yambaye hafi ataranambona n'ubu ambonye n'ubundi asigaye amafaranga ati n'ubundi n'ibisigaye byose bizogenda neza. Umuhungu Fatima aramuherekeza airport arurira aragenda. Fatima aragaruka ariko umuhungu kuva hagiriye Fatima ntiyasuye kandi kumva umwana we wari karabuja mu nda kujya kuno akana gateragira imigerekani mu nda, ntiyasuye kandi kumva n'ikintu na kimwe. Fatima yagerageza kwimvira ati kwiye umwana wanje atakibuja musi wa mbere musi wa kabiri yumva ni kujya nyene, avuga ati yareka nje gukora ecography. Fatima no kuca afata ingingo yo kuja kwa muganga gukora ecography. Arashika muri ecography bariko baramusuzuma basanga mu nda yiwe nta kintu kimwe kiriyo, hari kinda yari ivyimbye. Baramubwira ati madame inda yawe nta kintu kimwe kirimwo, inda yawe iragaragara. Fatima ati sa nishavu n'akantu acarururuka kuri matego ku gitanda yari aryamyemo aho babagirira ecography. Aravuga ati ibintu nibibaho, yumva menga yonatuka n'abaganga. Aca afata inzira aja ku bindi bitaro bamukorera ecography basanga ni kwa kundi ngene madame inda yawe iragaragara nta kintu kimwe kirimwo. Fatima byaramugoye kwakira. Fatima arimva ati none ibintu byo bari biki, aravuga ati no c'est pas possible, inda yanje igaragara gute kandi kuva kijye atanga kuva zigedurere ko yamukora konda. Rero ntiyarazi impamvu ariko arimva kujya. Fatima arataha muhira n'amarira menshi abitura abavyeyi, arabasigurira ivyo ko vyabaye. Abavyeyi bati oye byo nibishoboka, bamwe gateka tugutware kundi muganga twe twizeye. Baramutwara kundi muganga akora kandi ecography asanga mu nda nta kintu kimwe kiriyo, inda iragaragara. Fatima ararira cyane kuko yari yiteze ikibondo ciwe. Abavyeyi cyane wayikuyemo ati je no kuramo inda y'amezi 6 no yikurango bigenze gute? Umuvyeyi ati oya tugenda gupimisha ndawe ko ntanda wakuyemo. Baragenda bagira ibipimo basanga umukobwa ntanda yakuyemo, umukobwa ameze neza ariko inda nayo mu nda yamaze gupotera. Rero Fatima ntago vyamoroheye kwakira, yaciye avuga ati reka telefone ndamurondera umufiyansanje ndamubwire ivyambayeho abimenye. Agiye kurondera wa muhungu asanga messenger warabavuganiramo ntaboneka, yamublotse. Amanimero yose ya WhatsApp ari bloke, imbuga zose uyu muhungu akoresha ntiyasuye kandi kumutora. Agerageza guca ku bandi bagenzi hirya no hino, abari muri famille bafise amatelefone ya Android bagerageza kurondera uyu muhungu baramubura kopo. Umuhungu aba arapoteye muri ubwo buryo. Fatima rero yabonye bamwitaho, yumva ngo afise inda arayafisha ariko ntiyarazi objectif y'uyo muhungu. Bagenzi mwino si tubayemwo, hari abantu benshi bagendera mu isi y'umwijima, hari ibintu byinshi bikorerwa mu isi y'umwijima wowe naje tudashobora kumenya. Niyo mpamvu si tuko bafame bari enceinte, ibintu byo ku expose yuko uri ufise inda bimeze gute, hagarika. Namba wayitwaye shimira Imana mu cyumba cyawe, duzi shimwe mu cyumba cyawe, fuka musenga usabe n'uburinzi kuko haje umuntu ari enceinte no muri monde spirituel. Isi y'umwijima ni ibintu bibiri bironderana. Isi y'umwijima n'umugore afise inda, ababebe bari mu nda n'ama sacrifice kenshi isi y'umwijima ibikeneye. Niyo mpamvu ubona abantu benshi yari kwibaruka neza mugagapfira kuri maternité agapfa ariko atera igise. Wowe ukimvira ngo nishaka ry'Imana canke nibiki, kumugasanga umudamu yaramaze kwabugwa mu isi y'umwijima, ugasanga umudamu arapfuye n'umwana arapfuye canke akaja kwibaruka umwana agapfa, cyangwa ugasanga umwana apfuye akiri mu nda, cyangwa ugasanga agize fausse couche. Uko atwarinda niko zivamo, Rero ndashaka ndabahanure surtout les hommes mufite abagore banyu bari mariés, be careful, mwirinde mwicunge, musirve abagore banyu. Umugore wawe afise nduzi ko ari mama ari enceinte, hari ibintu adashaka gukora, ntumwemerere ko yafisha n'importe quoi ku marezo sociaux. Zino mbuga nivyo zashobora kudufasha kumenyekanisha ibintu vy'iwacu, ariko private life ikintu uzi yuko kiri share, ikintu uzi yuko kiri précieux. Umwana ni ikintu kiri précieux, umaze kumenya ko ufise inda mira bigira ibanga. Kuko niyo muhungu yaje gushiramo agatege akariro kenshi amaze kumva yuko Fatima ari enceinte. Uko bavugana ataramubwira yuko bamuteye inda baramwihakana, nuko yaje kongereza amakariro amaze kumenya ko ari enceinte. Byari bitandukanye. Muravyumva yuko uyo muntu n'umuntu wo mu kuzimu,
n'umuntu atanga ibitambo. Niba abantu usanga amafaranga yabo si kibazo ariko bafise uburyo bayaronkamwo. Ikindi kandi ushaka guhanura les femmes qui sont enceintes kujya kuntu mufasha abantu baje kubasaba amahera. Ubonye umuntu yicaye kibarabara ameze n'afise ubuzima bubi, ugasanga ufasha amahera yawe ari mu mufuko uramuhaye. Guys, ntuzi ujya muntu uhaye uwariwe. Hari abantu benshi bahawe misi yo kuza ngaha ku isi kugira ngo batange ibitambo, akaza ari umuntu ari side ya papa side ya mama. Wowe ugifata amafaranga ukamuhereza, deje amafaranga umuhaye uri umumama wibungenza ahinduka amaraso, ujya mwana ari munda ntakuraramwo, ugira fausse couche. Ibyo nibanga ronda bibiye nambuzi kufisina ukabona umuntu ashonje agusabye ubufasha, mufata uko kumutware kuri restaurant umugurira ivyo kurya aje ahage, amafaranga bari we uriha. Kirazira gukura amafaranga mu mufuko ngo muhereze. Nikindi kandi ibintu vyo gufasha utura amafaranga uhereza umuntu, nk'umuntu ugasanga arakuzindukiye ku muryango wawe ngoma ndakwibire secret, aradodoye mfasha n'igihumbi niwe ukivyuka. Abantu bose, umuntu wese uko yaremwe arafise inyenyeri yiwe, kandi inyenyeri yiwe niyo imufasha gushika kuri destiny, niyo ituma yaka. Rero ushobora kubona umuntu araje kugusaba ubufasha kumbaje kwabura ya nyenyeri yawe, mugihe akuzindukiye mu gitondo nta kindi kintu urakora, ugafata ico gihumbuka kimuhereza, ijya nyenyeri yawe arayitwara acagenda kuyabura. Wowe uzosigara ukora ibintu vyawe vyose vyanka, ugasanga urukuraje muri bina bijya bikanka, kumbe baramaze gutwara inyenyeri ukadandaza bikanka, ukibaza ati mbega vyagenze gute. Ugasanga wewe ijya opportunity warufise irikiraja kundi mu buryo utaruzi. Inkuru ronze bashikiriza ubukurikira muzoyumva iri ku bintu bijanye no kurinda destiny yawe, ukarinda inyenyeri yawe, ukuntu ushaka kuyirinda muri buno buzima dusanzwe turimo. Rero ino nkuru nyigisho yari inyigisho nashatse guhereza abamama bari enceinte, abantu bari muri ubwo buzima. Surtout mufeze attention ku bantu muhurira ku marezo sociaux. Faites attention abantu muhurira ku marezo sociaux, ntago ari bose ari abantu. Izi mbuga ziraduhenda, surtout ni ibintu byo kwiyamamaza cyangwa ibiki n'ibiki, ariko haba hariho real life y'umuntu, background ashaka kumenya. Rero mugerageze kwicunga mu buzima murimwo. Surtout ikintu cyose mugiyemo mugende n'ubwenge, ikintu cyose mubahe mube mu bwenge, mu kibano, kwishure, mu buzima busanzwe, kwa muganga, hose mu rugo ugire ubwenge mu byo ukora byose no gushishoza. Surtout prière, isengesho rikurinda byinshi. Isengesho rirakuzigama isi y'umwijima mu buryo udashaka kubona. Isengesho rirakugwanirira intambara udashaka kubonesha amaso. Yari Bella Shakaro kuri micro za TV, yari inkuru nyigisho nagushikirije. Namba yico yagusigiye siga muri commentaire. Namuzi ko hariyo nundi vyabaye ko ari enceinte agashirwa n'igisanga, usige muri commentaire. Rero kuri kamera turi kumwe na Efeje dufashije kugira ngo ano ma image abashikire asa neza. Reka ndabifuze rero kugira mube mu mahoro, mugiraho muba mwubahwe, muzigame n'umukama. Naho utaha rero tuzobandanya n'izindi nkuru. Bye bye. Lloyd.